Reka nsubire ndabaye ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumvireza ibiganiro vyacu dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ndabaye mwiriwe canke mwaramutse ivanye naho muherereye kuri mwese mumvireza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ijambo rikomeye cane aka kanya General Prime Niyongabo ahejeje gushikiriza muri Etat Major kuri ubu ngubu inzira ikirasha nyuma yuko ashikirije ko abasirikari b'u Burundi bahindutse urudandazwa rw'abatwara igihugu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane turayagaruka ko mu buryo bw'idonido ni gute umusirikare w'u Burundi yemera gupfira muri Repubulika iharanira intwari rusange ya Kongo adahabwa iteka n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Aka kanya inama kadundura yiga ku ngamba zo gufata mu gihugu c'u Burundi n'ibijanye no gutembagaza ubutegetsi n'intwaro mbi iriko irahanze igihugu c'u Burundi. Aka kanya turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane General Prime Niyongabo ayejeje gufata iyo ngingo ikomeye cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo yerekeza muri Arabia Saudite. Turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane ndababwira ukuri. Reka nsubire ndabaye ikaze nshuti banywanyi kuri mwese mumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Abatwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, reka ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri uri kumviriza ibiganiro vyacu herereye nga mu gihugu cacu Burundi. Abatwumviriza muherereye ku murwa mukuru wa politiki Igitega ndabaye ikaze, n'abandi bose mwumviriza aya makuru yacu muherereye irya nino. Kuri ubu ngubu rero reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazogera nawe nyene upyonde ko ama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane hejeje kudushikira uburakari buteye ubwoba mu gihugu c'u Burundi muri Etat Major inzira irasha nyuma yuko General Prime Niyongabo yakije umuriro. Ibintu birahejeje gukomera cyane mu gisoda c'u Burundi, imigumuko yatanguye iri joro. Ibintu birahejeje kuba bicane nyuma yuko muri butore ikiziga c'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo azoshika mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu itangazo rikomeye cyane, ibintu birahejeje gukomera cyane. Umuhanuzi wa Major Evariste Ndayishimiye iyo bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane hejeje kudushikira ni nyuma yuko General Prime Niyongabo afise umujinya kumvoza ibintu biriko biraba kandi bikorwa na leta yitwa ko ari leta mvyeyi. Vyose turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane. Umugambi wo gutembagaza nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aka kanya woba uhejeje gushirwa ko umukono n'abagenerali bihangange biri ku butegetsi mu gisodaho imyimenyerezo yoba yatanguye mu ishamba ry'ikibira. Ibintu birahejeje gukomera cyane, biravugwa ko agatorwa sona we yoba yinjiye muri bibiri ko birakorwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka nkuko General Prime Niyongabo yatanguye avuga ku bijanye n'ingabo z'u Burundi ziriko zirahemukirwa n'abakuru abategetsi b'u Burundi bariko barazidandaza muri Repubulika iharanira intwari rusangi ya Kongo. Abasuma bibonekeje barameze nka General Alain Guillaume Bunyoni. Itangazo General Prime Niyongabo ahejeje gushikiriza igisoda mu gihugu c'u Burundi aka kanya biravugwa ko ari inkuru idahumuriza. Kuri ubu ngubu rero abaryango babuze ababo mu ntambara iriko irahuza ingabo z'u Burundi n'umuhari wa M23 irahejeje gukomera cyane. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira biriko mu nyuma zuko uyu mugambi w'igisoda inama giturumbuka yafashwe mu majambo akomeye cyane kandi adahumuriza. Umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu barashobora kudatahuka nyuma yuko igisoda cagumutse cafashe ingingo zikomakomeye. Aho General Prime Niyongabo yatanguye avuga ati ingabo z'u Burundi zarahemukiwe cyane, Kongo ntiyaburaniye nanone ntiyaburamiye u Burundi, ntibuhimbaza ubutwari bw'ingabo z'u Burundi ziriko ziragandagurwa. Reka dufate akanya tubibuke munyagihugu rukomviriza amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ndagira ngo ndagusaba ufate akanya wibuke ingabo z'u Burundi ziriko zirahemukirwa. Amakuru akomeye cyane nkuko General Prime Niyongabo yabitangaje batanguye guhakana
bakiva inyuma mu Burundi. Ni nyuma yuko ku kibuga c'indege Bujumbura bambuwe ibendera ry'u Burundi bari barahirahiriye ko bazorindira kandi bakazorirwanira gushika bapfuye. Inyuma yuko bambikwa umwambaro w'igisirikare ca RDC, bambikwa ibendera ry'ikindi gihugu. Ico bagiye gukora bakibwiye bageze i Goma, babwiye ko bagiye kurwanya umuhari wa M23. Makuru adushikira ava muri Etat Major kuri ubu ngubu navuga ko igisoda c'u Burundi gifise agashavu kubijanye n'ingene aba basirikari b'u Burundi kuri ubu ngubu badandajwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Iyo mahera akaba ariko araribwa n'abarongoye igihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu bamwe ntibatahurwa ivyo bagezemwo. M23 igwanya leta ya RDC ntirwanya leta y'u Burundi. Ivyo nivyo General Prime Niyongabo yashikirije aho igwanira ni kure y'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yambaye iteka ryo kurongora umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ibikorwa vyiza vya Perezida Evariste Ndayishimiye vyatumye haboneka ingabo za EAC ziri hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'ingabo za M23. Perezida wacu yubashwe cyane kumuhuza mu matati. Nanone ariko kandi muri Kongo hariyo indwano nanone zitandukanye. Kuri ubu ngubu ingabo z'u Burundi zubashwe zambaye umwambaro n'ibendera ry'u Burundi, ariko abasoda bacu ntibatawe ingene bajanywe mu bubeshi bukomeye cyane, bambikwa umwambaro w'ikindi gihugu. Benshi bibajije bati ubwo perezida wacu yoba azi aya makuru n'ibijanye n'ingene turiko turarungikwa twambaye irindi bendera ry'ikindi gihugu. Amakuru akomeye cyane nuko iyi myanzuro ikomeye cyane irashobora guta abategetsi bakomakomeye mu mvuto babigezemwo uruhara. General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu n'uburakari bukomeye cyane, n'abandi basoda bari bitabiriye inama yabaye igihutihuti mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu muri Etat Major inzu iriko irashe. Yabandanije agira ati umusoda w'u Burundi akozwe yubahwa itegeko. Amakuru akomeye cyane, iyo bamurungitse niyo aja. Uwo n'umusoda w'u Burundi kandi ageze ku rugamba ntasubira inyuma, arangwa n'ubutwari. Urugamba rwa nyuma rwa Major Ernest Gashirahamwe kuri ubu ngubu n'ingabo ziwe birahejeje gukomera cyane, nyuma yuko hari ku munsi w'Imana w'indwi iheze igenekerezo rya 5 Munyonyi umwaka wa 2023, Major Ernest Gashirahamwe yahawe igikorwa cyo kuja guhangana n'ingabo za M23, ariko yari asanzwe arongoye igisoda ngaha mu Burundi. Igitigiri nanone yajanye ku rugamba ntaco tuzi, niko General Prime Niyongabo yashikirije nyuma yuko hari ibikorwa mu finyo ibindi bigakorwa mu ibanga rikomeye cyane. Uko mwumvirije urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni, abamuzi bavuga ko yari intwazangabo irinda cyane, ariko kumbure nawe yagiye adatahura iyo ntambara. Niko Prime Niyongabo yashikirije kumbure ntiyumva impamvu aja kugwanira igihugu abasoda bacu bataja ku rugamba. Kumbure ntiyumva impamvu bamuha insoresore bita Wazalendo kandi ari umusirikare w'igihugu kandi cubashwe cy'u Burundi. Umusoda w'u Burundi arubaha Ernest Gashirahamwe, afata ingabo baragenda ku rugamba. Amasoko yacu mu gisirikare avuga ko mu kuja ku rugamba bari bafise agasozi bagawa hejuru, ariko bakasigira Wazalendo. Kuri ubu ngubu ariyo yari hacungereye. Ingabo zacu zirashika ku rugamba rw'intambara zijanye na Wazalendo, zirahangana n'ingabo za M23. Urugamba rurakomera cyane, abarundi baravye inyuma basanga Wazalendo babataye ku rugamba. Amakuru ivyo vyose vyahejeje kurungikirwa umumenyesha makuru wacu akomeye cyane ahejeje kudushikira. Biravugwa ko abarundi basigara bonyene mu rugamba rutari urwabo. Aho niho abarundi babona ko bagikujwe na M23. Ernest Gashirahamwe yashiye atanga itegeko ryo gusubira inyuma ku gasozi basigaranye ba Wazalendo. Amakuru yabandanije adushikira nuko nkuko General Prime Niyongabo yabandanije abishikiriza abandi basoda mu gihugu c'u Burundi batari bafise amakuru ajanye nuko abasirikare b'u Burundi bariko barapfa. Biriko mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo yahora babwira gahunda yo gutembagaza ubutegetsi bagaca banka, ariko kuri ubu ngubu barekuriwe kuba bakora ivyo abategetsi. Abarundi basubiye inyuma bazi ko bageze mu bakunzi, barabaza bati ni mwebwe muraho? Abandi baremera. Abarundi ntibamenye ko Wazalendo yataye akarere, niko kurwa mu mutego. Kuri ubu ngubu rero baguye mu mutego wa
M23 abasirikare batari bake barahapfiriye guhera ku ndongozi yabo Majoro Ernest Gashirahamwe, abandi barafashwe mpiri. Akarorero ni 1CR Merance Ndikumana aherutse kuboneka muri video yarungitswe n'abarwanyi ba M23. Iteka ry'umusirikare mu gihugu c'u Burundi riri hehe? Amakuru adushikiye nuko General Prime Niyongabo yafashe ingingo ikomeye cyane nyuma yuko ibi vyose vyakozwe mw'ibanga rikomeye cyane. Indege yaratahanye ibiziga bishika 15 nkuko General Prime Niyongabo yabishikirije vy'abasirikare baguye mu ntambara ku munsi w'Imana uheze. Abo babonetse gute? Urugamba rw'uwo munsi ruheze M23 yarengeranije ibiziga vy'abasirikare bacu ica irakinjura gato kugira ngo abarundi baze gutora ibiziga vy'ababo. Ni gutyo ivyo biziga vyabonetse biraheza biratahanwa mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero umuryango wa Ernest Gashirahamwe, kuri ubu ngubu uwo Majoro warahazwe ikiziga uzoshingurwa ku munsi wa kane uza. Imiryango y'abandi basirikare baguye muri iyo ntambara iriko irabaza ibiziga vy'ababo. Imiryango ntizi ko izoshobora gushingura abayo niteka. Leta ntaco yavuze, igisirikare ntaco cavuze, ariko General Prime Niyongabo akakanya hejeje gufata ingingo ikomeye cyane ku mpamvu y'ivyo vyose biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Ntawe uzovuga ko abacu baguye ku rugamba batu amakuru akomeye cyane adushikira naho General Prime Niyongabo yashize ingingo ikomeye cyane. General Prime Niyongabo yafashe ingingo ikomeye cyane avuga ati aho ntibibagiye ikibazo c'abafashwe mpiri, nubahutse kuvuga akarekana ko akiriho. Bamwe baramwihakana ngo si umusirikare w'igihugu c'u Burundi. Merance Ndikumana arazwi, abiwe barazwi, avuka mu mutumba wa Kiga agacimbiri Masare muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. M23 isaba ko Uburundi buvugana bugatwara abasoda babwo bafashwe mpiri. Amakuru akomeye cyane nuko General Prime Niyongabo yo bagiye guca bishira mu ngiro nkuko bumvikanye n'ikindi gisoda mu gihugu c'u Burundi. Uburundi ntibuhejeje gufata ingingo ikomeye cyane mu bijanye no ku rugamba nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye kubogozwa akaba agiye gutambagazwa mu gihugu c'u Burundi. Ikitaravuzwe co ni abanyagihugu ba Kongo bagirwa barandika batuka umusirikare wacu Merance Ndikumana ngo n'umunywanyi wa M23. None bimaze iki kuja kugwanira abantu batatwubaha? Amakuru akomeye cyane nkuko General Prime Niyongabo yabandanije dushikiriza abasirikari bahindutse urudandazwa rw'abatwara igihugu c'u Burundi. Amakuru dufise yibanga avuga ko umusoda w'u Burundi w'igihugu cacu c'u Burundi ari kugwanira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Leta yaho imuhemba amadolari 200 ku kwezi, no kuvuga amafaranga ashika ibihumbi 800 y'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero ibintu birahejeje gukomera cyane. Ikibabaje abasoda bariyo bahabwa intica ntikize. Intwaza ngabo ihabwa amafaranga ibihumbi 5 vy'u Burundi nanone ku munsi, ubwo ku kwezi n'amafaranga ibihumbi 150 vy'u Burundi ku kwezi. Igisongrezi Suzo Sofie kuri ubu ngubu gihabwa amafaranga ibihumbi 3 vy'u Burundi ku munsi, ubwo ni ibihumbi 90 vy'u Burundi ku kwezi. Umusoda asanzwe nawe nyene aronka amafaranga ibihumbi 2 vy'u Burundi, ubwo ku munsi nanone ni ibihumbi 60 mu kwezi. Amakuru akomeye cyane adushikira nkuko igisoda cigaragaza umubabaro ukomeye cyane, agashavu kariko karaniga uruhande y'amafaranga abasoda bandikiwe ariko badahabwa. Bandikiwe amadolari 200. Amasoko yacu avuga ko abatwara Burundi baronka amadolari ibihumbi 5, hafi miliyoni 20 z'amarundi ku musoda w'u Burundi wese arungitswe muri RDC. Ayo mafaranga yose aja hehe? Nivyo General Prime Niyongabo abandanya yibaza. N'ibindi bihanganje bitavuga rumwe n'ubutegetsi, n'ibindi bivuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu c'u Burundi biriko mu nyumba z'uko kuri ubu ngo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ari we ashigikiye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose rero
Icyateye agashavu igisoda c'u Burundi, ayo mafaranga yose aja hehe? Ayo mafaranga ntiyandikwa mu mafaranga leta y'u Burundi ikoresha, ntiyandikwa mu mafaranga igisirikare c'u Burundi gikoresha, ni amafaranga agaburwa n'akarwi k'abakuru nibapfungwa mu myaka iza. Tuzobamenyesha ko ibi vyose mwavyumvirije, tuzobamenyesha ko batunze inzu amajana, imiduga amajana n'amajana, mu gihe abasheshe amaraso nanone kugira ayo mahera aboneke ataco basigaye, kandi basigiye imfuvyi zabo n'abapfakazi babo. Amakuru adushikiye nuko ivyo vyose vyoba bigiye gutorerwa inyishu. Umusoda yemera gupfira muri Kongo gute? Yiteze iki? Impembo y'umusoda agiye muri RDC yemererwa nuko avuyeyo azoca arungikwa muri Somalia niyo ndoto umusoda w'u Burundi yamana. Umwaka mara muri Somalia hembwa umushahara usumba uwo azohembwa mu myaka yose azomara mu gisirikare c'u Burundi. Agiye Somalia abazi ko naho yogwa ku rugamba abana batozicwa n'inzara. Ariko General Prime Niyongabo yashikirije ko hano hari ikibazo gikomeye cane, ingabo zose ziri muri Somalia zizoba zatahanywe muri Ruheshi umwaka wa 2024. No kuvuga ko hariho abariko barajanwa muri RDC batozoja muri Somalia, bazogera kugenda ivya Somalia bitakivugwa mu gihugu c'u Burundi. Ni nayo mpamvu bamwe mu basirikare batanguye gutoroka igisoda iyo baba babwiye ko baja muri RDC. Kuri ubu ngubu rero bamwe baravuga se nanone badashobora kuja kwiyahura bagwanira ivyo batazi, bahitamwo gupfungwa hanyuma bakitahira igihugu cacu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye arakwiye kuva mu gipfungu nanone nasigurire abarundi ibiriko biraba, nahe iteka umusirikare w'u Burundi aguye ku rugamba. U Burundi ntivyumvikana kuja gupfira igihugu abasirikare bacu batariko baragwana, ntivyumvikana gupfira igihugu kitunamira ingabo zacu, ntivyumvikana nanone yuko ntivyumvikana none gupfira impembo y'abategetsi batari bwubuke imiryango y'abaguye ku rugamba. Ndahojeje imiryango yose yaburiye muri Kongo, Imana ibahe hafi, kandi muri bino bihe bigoye cane Imana ibabe hafi. Nanone aho abeshi mutazi nuko muzoshingura abanyu ibintu bihejeje kuyangara mu gihugu cacu c'u Burundi, nkuko tubandanya tubishikirizwa ko na General Prime Niyongabo. Vyose rero biraje gukomera cane, turabigaruka ko makuru akomeye cane hejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi, biriko mu nyuma zuko muri Etat Major ibintu vyo bihejeje kuyangara umukuru w'igihugu nyene cobere Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero igisoda gifashe ingingo ikomeye cane yo kumukurako. Kuri ubu ngubu akaba ahejeje gutembagazwa nyuma yuko hari abandi ba generali badashigikiye uyu mugambi wo gukurako intwaro ya nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca arakwiye gutabwa mu mvuto nyuma yuko igisoda gitanguye ko ariko aribonekeza mu bugambanyi, ariwe ariko ararungikira umukuru w'igihugu nyene cubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru turonka mwibanga ntangere nuko General Prime Niyongabo yoba hejeje gufata ingingo ikomeye cane nyuma y'agashavu yatewe n'umukuru w'igihugu mu bijanye n'ibiriko biribonekeza mu butungane bw'u Burundi, ibijanye n'amazu yanyegejwe, ibijanye n'amazu yubatswe ahantu hakomeye cane mu makungu mu mafaranga yasumwe igihugu c'u Burundi. Vyose rero vyatahuwe nyuma yuko General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi aburanishijwe mwibanga rikomeye cane, banka ko urubanza rwe rwumvirizwa n'abene igihugu kwi radio. Ibi vyose bikaba vyarateye agashavu General Prime Niyongabo n'abasoda nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ikindi kiriko kiratuma ibi vyose biba, Keri Nkurunziza yoba afatikanya na General Prime Niyongabo mu kugwanya intwaro mbi iriko yibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Bikavugwa ko Keri Nkurunziza nawe ariko arabandanya mu gukurako abagize urara mu guhagarika umutima w'umuhisi Petero Nkurunziza. Bikaba bivugwa ko bitegerezwa ko n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye arashobora guhagarikwa umutima wiwe nyuma yuko ashika nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Turategereje
amakuru ajanye n'ibiriko biravugwa mu gihugu c'u Burundi n'ibindi biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Umugambi wa kudeta woba uhejeje gushika nyuma yuko mwumvirije ko mu ndwi zaheze umukuru w'igihugu yari ari mu makungu ya kure. Mwarumvirije ibijanye na kudeta ariko vyaheze gutyo, nanone turategereje ibijanye n'ibi biriko biribonekeza. Ariko General Prime Niyongabo no muri Etat Major barahiriye gutembagaza ubutegetsi no gukurako ibi vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Harakenewe ubutungane n'ibindi bitandukanye. Nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye nagirirwa akagongwe arakwiye gufata ingingo ikomeye cane agashira mu ngiro kandi akabwira abene igihugu ibiriko biraba. Kuri ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane aje kudushikira yande turaza kuyagaruka ko. Ibindi twababwiraga nuko kuri ubu ngubu Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi ari we yoba ashigikiye umukuru w'igihugu nyuma yuko igisoda cyo cyatanguye imigumuko. Vyose rero turaza kugaruka tubibashitsa ko umusirikare w'igihugu c'u Burundi arakwiye guhabwa iteka kandi agahabwa agaciro gakomeye cyane. Mwarumvirije ko abahagaritse umutima w'umuhisi Petero Nkurunziza nabo bariko bagomba kuronderwa n'ubutungane. Vyose rero ariko harabonekamwo ibihangange mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ku makuru akomeye cyane heje kudushikira. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uracurabona hari akazogera naho nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu. Iyi ni Burundi News TV.